Bakunzi twama dusanga ijambo ry'Imana mu kiganiro igihe c'impemburo ndabaramukije amahoro ya Kristo. Ijambo dusanga ari mu gitabo c'Abaroma igice ca 4, icete Paulo yandikiye Abaroma igice ca 4 umurongo wa 18 gushika kuri 25. Abaroma 4:18 gushika kuri 25 handitse ngo Aburahamu yizera yizigiye ibitokwizigiwe ngo abe sekuruza z'amahanga menshi nk'uko vyavuzwe ngo uruvyaro rwawe niko ruzongana, kandi ntiyagabanuka ku kwizera yitegereje umubiri wiwe umaze kuba akaheze, kuko yari amaze imyaka nk'ijana y'amavuka yiwe na Sara yari yaraciye. Ariko yiyumvira ico Imana amusezeraniye ntiyakekeranishwa no kutizera, ariko aremeshwa cane no kwizera, ahesha Imana icubahiro. Amenya neza adakekeranye ko ico yasezeranye ishobora no kugikora. Nico catumye bimuharurwa ko nk'ukugororoka, ariko ntivyandikiwe we wenyene yuko vyamuharuwe ko nk'ukugororoka, ariko no ku bwacu bizoduharwa ko nkako, kuko twizeye yazuye Yesu umwami wacu mukuye mu bapfuye, yatangiwe ibicumuro vyacu akazugwa kugira ngo dutsindanishirizwe. Mukundwa uriko uradukurikira nawe mwese mwama mudukurikira muri benshi, nkundira ndaguhira ijambo rivuga ngo ndakwifurije kuremeshwa cane no kwizera. Umbariho muri kumwe wibarire, ndavuze ngo uremeshwe cane no kwizera. Ndakwifurije kuremeshwa cane no kwizera. Twasomye imirongo myinshi mugo ndahagara kuri ako kajambo uremeshwe no kwizera. Nivyo vyafashije uyu wakaheze. Bibiri imwita ngo akaheze. Nta vyizigiro vyo kuvyara vyo kugwira yari afise, ariko ngo yahawe vyasezeranywe. Yaravyaye na Sara wiwe umutamakazi yari yaraciye, yari yararengeje guca, yari yararengeje incuro nyinshi menopause, imyaka 90 aravyara. Kubera iki? Kuko yaremeshejwe cane no kwizera. Ndakwifurije kuremeshwa cane no kwizera, kuko namba Imana arashoje Aburahamu sogokuru mu kwizera akaronka, nawe uraronka. Niwaremeshwa no kwizera rero, ibi bizotuma uhesha Imana icubahiro. Haleluya. Ndizera ko wifuza guhesha Imana icubahiro mu buzima bwawe bwa misi yose. Ico ukora cose gihesha Imana icubahiro. Niwaremeshwa no kwizera uzohesha Imana icubahiro. Ikindi, niwaremeshwa no kwizera bizotuma uharurwa ko nk'ukugororoka. Guharurwa ko nk'ukugororoka, guhagarara muri Bibiliya y'Icongereza ngo basobanura ngo ubugororotsi, righteousness, ngo right standing with God, ngo guhagarara nk'uko Imana igomba. Urazi kubaho uzi ko uhagaze nk'uko Imana igomba, Imana ihabwa icubahiro. Niwaremeshwa no kwizera bizoguharurwa ko nk'ukugororoka. Ikindi, bizotuma umenya neza udakekeranye yuko uronka ivyo wasezeraniwe. Quelle assurance! Mbega ubushizi bw'Imana, mbega kumenya neza, mbega ubuzima buryoshe kubaho uzi ko ivyo wasezeraniwe byose ubironka. Kubera iki? Kubera kuremeshwa no kwizera. Imana ihabwa icubahiro. Ikindi, ivyo bizogira ingaruka ku bana bawe n'abazogukurikira bose. Ngo ntivyandikiwe we wenyene, natwe abo mu ruvyaro rwiwe, natwe abizeye Yesu Kristo. Imana ihabwa icubahiro. Haleluya. Mukundwa, ndakwifurije kuremeshwa cane no kwizera. Urema gute rero? Uremeshwa gute no kwizera? Kuguma wiyumvira ico Imana yasezeranye. Bibiliya avuga ngo ariko yiyumvira ico Imana amusezeraniye. Niki Imana agusezeraniye? Niki wakuye mu ijambo ry'Imana ubandanye uciyumvirako? Ubandanye uciyumvirako. Niki Imana agusezeraniye? Coba caratevye? Vyaba bimeze gute? Ariko ivyiyumviro vyawe bigume kuri co. Ikindi gituma uremeshwa no kwizera, wirinde ngo umva, ariko yiyumviriye ico Imana amusezeraniye ntiyakekeranishwa no kutizera. Wirinde gukekeranya, ugwanye gukekeranya, bizoza.
turi abantu twambaye umubiri ariko ubirwanye ubandanye uvyigizayo wibuka ngo ariko aremeshwa cyane no kwizera ahesha Imana icubahiro. Kuguma wiyumvira ico Imana yasezeranye, kwirinda gukekeranya, kwankira gukekeranya no kuzanira ibiyago bijana no gukekeranya. Ica gatatu, kuguma uha Imana icubahiro, kuguma uyishimira. Mana naho ntarakira ndagushimiye kubw'ijambo ryawe rivuga ngo narakize. Mana naho ntararonka uyu mwana ndagushimiye isezerano ryawe ryambariye kunuko. Mana naho birya bitarakunda ndagushimira. Usomye muri iki gice nyene ngo niyo Imana izura abapfuye kandi yita ibitariho nk'ibiriho. Wimenyereze guhamagara ivyo bitariho nk'ibiriho. Imana ishimwe cyane. Ikindi ni ibintu bine tubona muri uyu murongo. Kuguma uzi ko uwasezeranye ashoboye gukora, niko muri Bibiliya ivuga ngo amenya neza adakekeranya yuko ico yasezeranye ishobora no kugikora. Ubimenye, ubibarire umutima wawe, ubibarire ubwenge bwawe, ubibarire ibigukikuje, ubibarire abari kumwe nawe, uti yasezeranye irashoboye, yabikoreye Aburahamu irabishoboye. Imana iguhezagire cyane, ubandanye kuremeshwa n'ukwizera. Urakoze kudutega yombi.